turabaramukije kandi nkumbure turabahaye mwiriwe bivanye naho muri canke muza kubonera kino kiganiro. Kuri uno musi twaje ahandi hantu hatandukanye na hamwe twahora. Turabona imbere yacu abantu babiri kandi ngira ngo umwe wewe twahora dukunda kumubona kuri biro, twagira tumusabe atwidondore hama aca tumenyesha nkumbure bishasha vyahindutse kuri uno musi. Murakoze. Hayi mwaramutse mwese muriko muradukurikirana kumbonera yacu Kibonobono Media TV. Jewe ndi imbere yanyu nitwa Simewe Bankunguka, sanzwe ntwara umugambi wa Kibonobono muri Bujumbura Meri. Uno munsi rero twaramutse tugendera aho tuzanye ibiro bishasha ico twita agence ahantu mu Nyabugete. Abatahazi ujabutse Kanyosha gato ukarengana aho abapolisi bakunda gutegerera imiduga, ukarengana iyi hoteli gatoyi umeze nk'umanuka uja ku hoteli yitwa Samuel Hobbs gatoyi nyene ukiri kwibarabara niho turi. Amenyubako muraza kuzibona muca muhabona. Rero naramutse nzana umukozi wacu nawe ngira arabidondora, murabona n'ubu turi kumwe. Abantu bo mu Nyabugete bo muri imicungararo Kibonobono ntakitakora iguma ibegera ibashikiriza ivyiza vyayo, kandi twifuza yuko ababosi bacu bo mu Nyabugete aba muri imicungararo muzoza kudushorera no kwiteza imbere mu vy'iwanyu, na cane cane ari iterambere ribasubirako muri ya mbona kazoza mukuru w'igihugu yamaduhimiriza. Ni muri rya mbono y'umwubaha wacu chef wacu Visionnaire David mu kurondera umurundi aguwe neza, murundi ahaze yongeye aguwe neza, kandi nawe nyene yiyumvamwo ivyiwe iterambere rimusubirako. Rero ntabarandiriye reka ndabahe akanya uwo muvukanyi nawe abamenyeshe ivyiwe ingene mugiye gukorana. Na jewe singiye kure yanzo kwa mana haciye aka karere na mana gaciye ko ruziba naho ngina aho mu Kanyosha turayifiseyo. Abantu baramaze kuba bamenyera ko na mana haciye ndabazaniye ibidandazwa je no kumviriza ibibazo by'abanwanyi igihe rimwe rimwe babikenewe. Ingenda muha umwanya nawe abaganirize. Sawa, ndabaramukije mwese muri kumudukurikirana. Hama ku mazina nanje nitwa Hashene Sabiyumva, ndi umunywanyi wa Kibonobono nkongera nkaba n'umukozi wa Kibonobono. Rero hano turi nko mwavyumvise ni mu Nyabugete, ni agence nshasha ije yongera kuzindi zari zihari. Niho tugiye gukorera. Karibu muze mwishorere kumwe mwahora mubikora, haroroshe. Umushefu wacu wa Metropole Bujumbura yababari hariho ni nakabarabara kamanuka kuri hotel ya Samuel Hobbs. Rero karibu mwishorere, buri bidandazwa byose biriho. Ya masabone mashasha yaje ataramwe ya kera, shampoo byose birahari. Ni karibu mwishorere. Hari n'ibisata byinshi zogenda murabimenya muzobibwirwa. Karibu rero niho turi guhera no musi twakoze n'iyindi minsi nyuma. Karibu cyane. Abahora baza kunyitura aho nakorera no babwira yuko nimutse ubu nkorera hano. Ni karibu sikure cyane, ni birometero bikenya. Karibu muzonsanga hano, tuzobandanya dutanga za service nyene ndatwahora dukorera hariya. Mbere hariho nakarusho kuri bijya twahora dukorera hariya. Karibu rero musange ngaha mu Nyabugete niho ndi, tubandanye twiteza imbere. Murakoze. Numero yanje ni 61 034 560. Aho zontora byihuse ku appel centre canke WhatsApp. Ego nawe mu guheraheza ikiganiro cacu namenyeshe ko mu Nyabugete hariho imiryango itatu. Umuryango umwe wa agence, hariho n'undi muryango ukorerwamwe ibindi, hariho n'uwundi rero kubera muri Kibonobono dufise ama service menshi bigishirizamwo icongereza, bigishirizamwo n'iyindi myuga dufise kunyonga umuduga n'imashini. Rero abahora bavyumva ko biri muri ville muze naho nyene ngaho iyo service irahari. Twari kuba twabahaye ikiganiro na mwarimu waho, ariko kubera ari tumi twamufatiriye mu misa azobaha ico kiganiro muhabone. Mugabo hamahuguru umwanya wose muje kwishorerezana n'abana banyu, namwebwe mukeneye izo service zo kwiga umuduga, kwiga icongereza no kwiga imashini nyabwonko, muze muyandikishe byose birahakoreka.
hama ntitwogenda kandi tudashimiye n'amama badukurikirana ku biganiro bya Kibonobono Media TV. Murabe kandi hajya kagakengeri mugafyondeko mugire j'aime, hama kandi mwongere mubisangize n'abandi kuri partage, kandi mwongere mugire nico mubivuze ko ico bita commentaire. Abandi abaseze ndabikebanuye twari kumwe n'umu journaliste wacu Kubwimana Avere batazira anko. Imana ibahezagire. Ciao ciao.